hanyuma ashyize ku kirimba ibyo yakoze mbega none wumva uwo muntu yagiye ku kirimba atajyanye abasoda wumva yaragiye gukora iki ibindi byose bavuga by'ibiki byabaye simbona umuntu agenda iyo tactique ntayo nigeze numva kandi noneho jewe ikintu novuga icyo gitabo ciwe uwo umuntu yamufashije kucandika agomba kukigurisha nukuri azokigurishe mu ma institut yose mamanduze mu ma akademi yose militaire ku isi bumvirize iyo tactique nshasha yo kugenda ku rugamba udafise abasoda iyo probleme yo kugira abasoda ni probleme n'ukuri igoye kuko hariho manque de ressources humaines mu nduze ariko ugasanga umuntu umukuru w'abasoda agenda ku rugamba adafise abasoda ahubwo azogurisha ibitabo byinshi cyane tuce twiga abantu twese dusubire mu mashuri abantu bose bige ingene umuntu agenda ku rugamba adafise abasoda voilà icyo nicyo cyambere naho ibindi byose muvuga ngo yagize ibi wogenda kurasa udafise abasoda wogenda kurasisha blende zitaje ibindi byose n'ibintu byo kwandika byo gupfundikanya gusa by'ibiki byose pfa kumva icyo gusa muke mugi kandi byose igenda ndabimuvugiye ni ibintu yanditse byanditswe nuko nicyo noterera jewe kuri icyo ngene ibintu byabaye hanyuma rero ikindi cyanyuma nta misiyo nimwe yaronse yo kugira ngo akure perezida mu kirimba kuko mu gisoda hari ikintu bita exécution d'une mission dans son esprit et dans sa lettre ni ukuvuga uko babikubwiye ni kubigira ntushobora kugira iyindi mission kuri initiative yiwawe mu gisoda ubwirizwa guca kuwaye guhaye mission ukamubaza eske nogira iki ko mbona ibintu bimeze gutya nicyo kintu cyitwa we bakita ngo exfiltration iryo zina ntiribaho mu gisoda exfiltration ntibaho mu gisoda hariho repli hariho repli iyo ari repli tactique naho nyene muri repli bafise ukuntu iyo mekanisme tuyigira ingene wikora ingene iyuja iyuva ingene kugendayo ingene ugenda wiproteja ifise ukuntu tuyiga mu gisoda iyo mekanisme ya repli hanyuma rero ibyo yagize ntumbaze iyo yabyize nukuri nakamaramaza ibyo bintu ndabibabwiye jewe nubwa mbere nabyumva kandi muzobaze n'abandi basirikare yuko umuntu ashobora kugira mission yindi yihaye atabwiye umukomanda wiwe hari n'ibindi avuga ngo iradiyo ntizavuga iradiyo zo muri Berdem ni radiyo z'ikirusiya kandi zifise fréquence zazo ntizikorana n'andi maradiyo yo hanze keretse ipfuye naho hariho izindi za reserve nuko rero ibyo novuga n'ibyo nta misiyo yo kugenda gusova yagize uwo rugigana munyemerere ntabashiriyemo muvuze yuko bijya vyuko mikro ziwe zakatitse bitari sivyo kuko muri Berdem avuga ngo baramukatiye fréquence ntashobora kuvuga ngo baramukatiye fréquence nta zindi atari muri blende iyo fréquence yiwe niwe azitanga commandant d'escadron niwe atanga les fréquences kandi ziba ari secret niwe atanga fréquence z'imodokari yiwe niwe atanga fréquence z'amaploto niwe atanga fréquence mukorera ko mwese muri escadron uko amablende yose angana donc nukuvuga niwe mukuru wa ntuze wa transmission muri escadron yiwe donc sibona ingene avuga ngo hari wamukatiye commandant doka ntari kuri fréquence ziwe kuri radio nizikorana iradio ni y'ikirusiya donc ibyo bintu yavuze nukuri mubaza abantu bose sinzi ibyo avuga mugabo kubera wewe azi yuko ibyo avuze byemerwa gutyo nyene ibyo avuze ni yaho je nicyo nobabwira okay abatwumviriza bumve neza ikibazo nabajije kuko mu gitabo urugigana avuga ati jewe nadisize gucomoka kamuha bankatiye fréquence hanyuma Colonel Alfred avuga ati ivyo bintu ntibishoboka umurusiya afite technology ituma ari wewe uburi kurajera iyo fréquence kandi nta numwe yigucira ivyo nivyo muvuze si fréquence imwe ni ama fréquence menshi kuko ni wewe urongoye
la transmission muri escadro yawe. Uyu chef de peloton umubwira uti korere kuri iyi frequence, uwundi mu chef de peloton ukamubwira uti korere ku yindi frequence, uwundi mu chef de peloton ukamubwira uti korere ku yindi frequence. Aho ni interne ukaca ubabwira frequence ya ture escadro yose mukorera hamwe. Urumva rero ibyo ntabwo ngo urumva harahiwe kudetermina iyo frequence yipfutse komanda y'ubatayo iyo ntayijako wewe wakorera ku zindi frequence zikora ajya amajipe muhora mubona afise amaradiyo. none ku bwanyu yoba yabikoze mu kutabimenya canke mu kutabishaka? Navuze kuva kera nababwira ko uwo muntu atigeze ahonyora muri Blende, je ndahakora muri kugeza mvuyeho muri 22e nahavuye mu kwezi k'8. Sinigeze ndamubona muri Blende, ntiyigeze atwara meme lo proto Blende ndonya proto Blende niyo duherako. Hanyuma rero kugira ngo ube komanda d'escadron nukuvuga ama proto atatu, nukuvuga iproto yose ifise imiduga ine y'amantuzeye y'amablende n'imiduga ibiri y'amajipe. Uciye rero ushira ugwiza gatatu zishya ziba 12 nizo nawe umukomanda agenderamo. Rero izo zose ibyo byose ntabyo yize no bibabwira nuko nyene, nukuvuga uwo muntu yaje muntu uze muri iyo escadron kubera abivuga mu gitabo muzobirabi gituma yaje muntu uze muri iyo escadron muzobiraba arabyandika mu gitabo. Hanyuma rero mugabo ntibigeze biyumvira yuko azoshikira intuzeye impanuka nk'iyo itumwe nuko aza gukora ibintu atazi, none akavuga ngo baramuciriye ko ninamucira ko mbona ariwe mukuru wa ntuze wa mafrequence muri iyo escadron yiwe. Nico nagomba kuba Meres Pemon Colonel, hari ikintu numvise muri ko muravuga none niyo batabumenye yari afise mu maburende chef vehicule ujya mu suzo officier bari kumwe izina ryiwe ndaretse kurivuga nujya mu shoferi n'abaporvoye n'abatirere ntabyo bashobora kumwereka bati bikogukuka sanzwe muri Blende. Iyo ugiye muri Blende uri chef de peloton niwe ucuba chef de vehicule kubera harimo ibibanza bine gusa muri ntuze muri Blende. Ibibanza bine, ikibanza kimwe ni cy'umushoferi cyo kirumvikana, ikibanza cya kabiri kibamwo umuchef de vehicule, nukuvuga unaho muri komanda wa escadron wicara muri kiya kibanza kuko niwe ukoresha amaradiyo. Hanyuma hari umutirere ari niwe akoresha inko amamitrailleuses abiri afise ikibanza ciwe, hakaba umupurvoyeur ahereza amasasu uyu mutirere amasasu yahereza umutirere. Urabyumva muri abo bane nta kindi kibanza gisigaye. Nukuri naranumiwe ingene yinjijemo famille yantuze ya president ingene yinjije aho yakuye ibibanza cyahatse kugira ngo yafashe amasasu yose asubaha. Ico gihe yinjiza famille gisigira ko tana place mu pourvoyeur yari hari n'abandi bantu bose bashobora gufasha kudefenda umuryango. Oya bon Berdem iragutse yavuze ibibanza mugabo ahantu ho kwicara hasi bisanzwe nko ujya ko muri double cabine haba hariho nyakubahwa Mon Colonel iragutse nibaza ko n'umu chef vehicule kiretse rugigana muri yo modoka yari ahari kuko ajya kwiranya twirinda kuvuga izina ryiwe ariko yari arimo gusa mugabo ntitwirinda ntitwavuga izina ryiwe ko nta chef de vehicule wundi abaho hariho umuntu uze chef de vehicule muri Blende ni ujya yicaye ku maradiyo. Donc uba chef de peloton ucuba en même temps chef de vehicule uba en même ntuze wicaye hajya ku radio uri chef de vehicule mugabo nikikubuza gutwara izindi vehicule uziha amategeko. Jewe ndafite ikibazo murakoze cyane nsibe mbaza akabazo kamwe namasabe Colonel Alfred yoba dusigurira duhe point de vue yiwe kuko urumva namba bamuhaye muri kamuha bakamuha yuko aja agenda kuri palais présidentiel ivyo byose atabizi kuki barungitse we. Oya urumva rero ngomba gusigura ibyo sinabizi ku ingene byagenze kuko sibona ari kandi ntiyabimbwiye, ariko icyo ngomba kuvuga icyo nkeka jewe ikintu cyabujije abo ba chef de peloton bose biwe batatu wewe wogenda gutwarwa n'umuntu uzi ko atabyazi ugiye ku rugamba ugiye gupfa erega ugiye mu ngwano urapfa cyangwa urakira woguba wiyahuye none utwawe n'umuntu atabyazi ubizi ndakeka yuko sinabizi ko ibyo nibyo gukeka
ndakeka yuko bamwangiye kubera bazi ko atabyazi. Ikindi naco nimba bamwangiye ku kindi, nimba bamwangiye ku kindi kubera ikindi kintu, yarahindukiye ngo ababaze ati mwase kubera iki? Igituma acagenda gusa ntaze ababaza ati basha mwanse kubera iki? Kandi ngo acatanga raporo kwa komandante batayo ati baranse. Wowe urumva baranse ubasize ngaho ntanze raporo ko banse ndubabajije igituma banse ucifata inzira uragenda wenyene uvyumva gute wewe? Murakoze cyane tugerageje kumva ivyo mushikirije n'ibyo nawe yanditse mu bitabo akanyuma. None umuntu yitwa Mushwabura yaretse gute? Siwe umva niwe yarajejwe kucungira president. Yaretse gute ko yahaye itegeko Rugigana kugira musohore muri palais cankwe, kandi wumva hari ukuntu bigenda bikurikirana? Icyo yanditse mu gitabo nico novuga kuko sinzi mugabo reka mvuga icyo yanditse mu gitabo kuko narabitohoje neza narabibonye mu gitabo cyo yanditse. Yavuze ati nduzeye perezida aje kuko yaratangaye ngo yaratangaye no kubona ko perezida yari ngaho muri palais. Mugabo aje abona perezida aje yambaye impuzu z'igisoda ngo hanyuma bagerageza kumucisha ku rukuta kunduze ku rupango ngo biranka kubera ngo hanze bariko bararasa ngo asubira inyuma aja kumujana mu nduze aja kumujana muri iyo brende nyene na famille yiwe ngo agize araba gutya iyo Mushwabura ari ngo ntiyasubiye kumubona ngo Mushwabura yaciye anyika niko avuga ngo acaranyika ntiyasubiye kumubona kuva ubwo kugeza tware perezida kugeza Mushwabura ntibasubiye kubonana kandi ari wajejwe intuzeye security ya palais. Ivyo bintu niho rero bizazanira umuntu. Ega byose ibyabaye uwo munsi n'akamuna. Turumva ko arakamuna ko kandi rero ibyo tubikura mu gitabo ntugiye twari tubizi iyo tandika kwandika navyo nyene nivyiye. Egome nyakubahwa muravye ivyanditswe mu gitabo aravuga nuko hari aho yabonanye na perezida Petero Buyoya bahuriye kwa ministre Sylvie Kinigi ngo aramubwira ati guhungisha umukuru w'igihugu waragize neza ariko kumutwara mu ikambi wakoze amakosa, ivyo bita amakosa yo kuba ukiri umuyabaga, erreur de la jeunesse mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma muri kino gihe turiko turaraba ivyanditswe mu gitabo n'ivyo mwe muriko muravuga nyakubahwa Colonel, ubonaho ariko akora ukwihenda ko mu butama canke mu busaza canke muvuga muti hari ibyo atatubwiye dukeneye ko yoshira habona abarundi n'abumva ururimi rw'ikirundi canke abakunda Burundi bakamenya by'ukuri ibyabaye, kuko muvuga muti harimwo ibyo yerekana bitari byo. Dufatiye no kubyasomwe abanyamategeko nka Vital Nshimirimana yaravuze ati hari ibibazo bitatu canke bibiri bitaboneka neza bitaronkegwa inyishu uriko urasoma kino gitabo, cane cane ku kuntu avuga abantu abafatira ku macakubiri y'intara, akavuga ati perezida Buyoya yaragora abantu bava mu zindi ntara akabafata nabi imbere gushikaho nka mushikiranganje generale Cyril Ndayirukiye ati yahava akamugira umushikiranganje wo kwivuna abansi ati kubera atavuka i Bururi. Hanyuma Asansiyo Twagiramungu nawe kubera atavuka i Bururi nawe Vingozi akamugira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Ivyo bintu mu gukorera ikibi abantu batava mu ntara muvamwo umuntu yaca mugira umushikiranganje. Hari ibintu avuga ati ntibisobanutse neza muri iki gitabo. Aravuga niyo yankana generale ngo ntiyari gushobora gutera imbere iyo batamenya ko yo bakomoka mu mugamba. Mbega ivyo bintu by'intara by'amacakubiri y'intara n'ibindi byajemwo gute ku rupfu rwa President Ndadaye? Hanyuma mbega kubera iki muri iki gitabo atahavuga canke ngo yunamire abatutsi bahonejwe inyuma y'urupfu rwa Ndadaye? Murakoze. Reka jewe nakubwire ingene nabonye ico gitabo kugira nishure ico kibazo cawe. Ubwa mbere hariho ibintu yanditse mefe et geste guhera ku rukatasi rwa 29 gushika kuri 73. Aho hantu umuntu wese azobisoma asumenye ko ari ibinyoma biteye isoni,
guhera ku rukatasi rwa 29 gushika kuri 73 ni ibinyoma biteye isoni. Hanyuma muri ico gice nyene hariho ibintu twumvise n'ibyo namye ndababwira tutigeze kumenya hanyuma mugabo harimwo n'ibitutsi, harimwo no kwifatira mu gahanga abantu muri ico gice nyene cya mbere. Igice cya kabiri ciwe avuga ngo ni igice bise ngo vos questions et mes réponses. Aho rero novuga ko yamufashije kwandika igitabo yitwa Nduzeye Auditeur, ariwe yari umukoci wiwe. Bashi yagerageje kumugomba kumumurikira ngo amwereka ati vuga ibi mu bibazo byiwe yagomba kwashika ku kintu bagomba gushika ko kuri iki gitabo. Mu gice cya gatatu yise mes intimes convictions. Bashi niho rero avuga ibyo bya regionalisme, ibintu menga yabatirijwemwo n'ukuri yarabatirijwe muri regionalisme. Aravuga ibintu byinshi, aravuga arahera ku byabaye akabitonda, kandi rero wewe ntiyandika ngo avuge na reference ngo akwereke iyo yabikuye. Oya, abyandika ngo kumenga niho yari. Bimwe bya reference, bimwe bya kwandika ibitabo, oya wewe arakubwira gusa byose umenga niho yari. Reka rero ndakubwire rero kuri ico kintu uvuze ngo umbagije neza kandi ndagigushikireko. Ahantu ku rukatasi rwa 117 gushika ku 124 niho rero ucumenya ingene abo banditse ico gitabo ico bagomba. Handitswe mu gice cyitwa ngo ai-je bien fait de conduire le président au camp Muha. Muri ico gice rero niho hari ikintu misiyo yiwe yatumye bandika ico gitabo. Ni ibintu bikomeye cyane. Urasoma ahantu yavuze yuko ariko ngo muntu uze nka kujya ku muntu ariko ararota ngo arota agenda kuburana, arota aburana ati je ndota mburana mbwira umuntu uze umucamanza nkamubwira nti umucamanza ibi nibi, urabisoma. Hanyuma rero arashika ahantu avuga ngo ce procès n'a pas eu lieu, ngo elle n'aura jamais lieu probablement. Nukuvuga iki? Nukuvuga avuga ati ibyo bintu byo kwandadaye ntibishobora kuva mu nzira. Kandi nibyo, kuko ibyo bintu byandadaye babyitwaza umwanya wose. Nukuvuga n'icyo bita mu Gifaransa instrumentalisation de l'assassinat du président Mekiyo Ndadaye dans la vie politique du Burundi. Nukuvuga ntibagomba ukuri naho yavuze ngo ni ma verite. Ntibagomba ukuri kubera ukuri kubonetse iyo bazana barafise uburyo, iyo bazana abantu aba detective bo kwisi yose bakabakodesha, abandi n'aba volontaire bariho bakabazana kugira bamenye. Byari byoroshe ubwa mbere bwobwo. Barafise umuntu yamuzanye atategeko yaronse bakamuzana mu ikambi, aho avuga mbere ku rukatasi aho avuga mbere akabyiyemerera ni aveu. Muzorabe ku rukatasi rwa 73 avuga ariko yahejeje ibyo ariko aravuga, akavuga ngo il y a 2 mois j'ai livré malgré moi Melchior Ndadaye à ses bourreaux et j'ai failli mourir brûlé vif. Urumva c'est un aveu, aremeje yuko irarive, byanditse mu rukatasi rwa 73 aveu. Hanyuma rero ngaha akaca avuga ati ubwo rubanza ntizogwira rucika. Ce procès n'aura pas lieu et n'aura jamais lieu probablement. Kubera iki? Kubera ni instrument. Ubu haraba ikintu Ndadaye, kandi na Ndadaye na perezida nyakwigira perezida Ndadaye nukuri baramurenganya, kandi bakwiye n'abantu bose yari umuperezida wacu w'igihugu bagomba kumugira ngo yari umuperezida w'abahutu. Ntibishoboka. Yari umuperezida w'abarundi bose, kandi ndiyaronse umwanya no kugira ngo atwereke ingene ikintu na kimwe. Hari uwanditse Ntuzeye yitwa Rukindikiza, yaranditse ati le président est mort incompris. Arabyandika mu gitabo. Nukuvuga yuko
hariho ikintu cyo kutubaha n'umuntu yashengeye yayitavye Imana kandi yashengeye umuntu uzeye. Rero ngaha ngomba gusubiramo rero. Muntu wese ugomba gusoma ico gitabo. Ntaco bimaze kwirigura soma ico gitabo, soma kuri page 117 ushikane kuri 124 ucubona ikintu bariko barakora General de Brigade Rugigana na son auditeur ntuzeye Kaburahe. Ico bariko bakora message de mission baronse ico bariko barakora. Ariko ngaha nomenye nshaka mwebwe muri ko murakora n'abandi barundi nukuri ntimukwiye gusamazwa n'ibi bintu swati nibyo guca amafaranga swati n'imisyo igomba ikindi nukuri murakwiye kubwira abarundi bakaja kubibagoye bigoye gucacu bakareka gusamazwa n'iki gitabo. Iki gitabo umuntu wese agomba kugisoma nasome page 117 gushika kuri 124 n'amapaji 7 azobashe ahejeje kumenya ikirimo. Ibindi byose bijya vuga banaka aho baciye ibiki byose bijya bazobishire mu kintu citwa théâtre. Bijya ni théâtre bazobaha abantu bagira amateatre babikine bavyereka abana bavyereka abo bantu. Harimo abantu benshi bameze nka wa wundi bita Spider ntuze wa muntu aguruka ca ku mantuze ibyo yigira ntuzeye wigana n'ibyo yigira ijya Home Spider akina ibindi byose bajyane muri filime babikine, ariko mumenye yuko ntuzeye icyo gitabo cyubakiye kuri page 117 gushika kuri page 124. Murakoze. Okay, merci beaucoup. Nagira mave mbwira abakoste banje duhave dutangura kwakira abantu abashitsi abaduze abasavye amajambo. Ariko imbere y'ico kintu hariho question nayifise mbaza ngo Mirakiza. Mwavuze muti nta ma échange de coups de feu yabaye. Hariho bariko barabaza bati mbega ijya pale yabomowe niki. Mais bon, hari abavuga bati ijya pale yabomowe mu nyuma ntiyabomowe ujya musi nyene. Hari umuco mwoduha? Murabe mugure micro. Bon, ikibazo nacumvise oya sinshobora jewe sinigeze mbona pale, sinigeze nja kuri pale n'umunsi n'umwe, sinigeze kuko jewe en fait murabona ntuze le coup d'état yabaye dans la nuit du 20 au 21. Jewe une semaine après j'étais en prison, naciye mfatwa ndapfungwa. Sinigeze jewe mu Burundi mbona umuntu apfuye barashe, sinigeze mbona ikintu barashe ko jewe nafunzwe muri ijya semaine ncamfungurwa en 2003. Donc sinigeze nja kuri pale sinigeze nja kuri pale jewe kuko ico kibazo ureke magisi nacishuye nukuri sinigeze njayo jewe. Mu gitondo haraje ini camionette irimo abasoda bambaye impuzu za nuze les bérets rouges. Iyo ntuzi iyo camionette yarimwo abasoda, hanyuma abasoda barabaza twari kumwe n'abasoda bose yagiye kuri nahantu bita imbere ya block 16 barabaza ati Lieutenant ngo Mirakiza ari hehe. Niho nari ndabanza mera nk'utishura mugabo bakabona bandaba ncandegera bati turagukeneye. Donc ils avaient besoin de moi kubera jewe j'étais officier mécanicien. Ils m'ont demandé les clés du garage Brutex kuko hariho blende ngo yari yagize panne muri ville. Ndababwira nti jewe nta mfunguzo mfise ziri mu ikambi, bati tugende bantwara mu ikambi. Ndababwira nti imfunguzo zizarana na komanda w'ikambi tuje kuraba komanda w'ikambi. Nawe yari yitwa Pangrasi w'ikigomba, siho yari ngo bari bamuboshe niko bavuze ngo bari bamuboshe, nawe nabonye mugabo hari umusuzi officier yitwa magasinier de chef Charwa, no yitwa chef Charwa. Ncandagenda ndamubaza recre arazimba turagenda dushitse muri ville. Hajya turiko turagenda tuja muri ville, niho turiko turamanuka niho twaca duhura na Rugigana azanye Ndadaye amuvanye muri blende. Sinabaye nkija no kuri Brutex, naciye ngarukira mu nzira duca turakurikira duca tuja kuri imbere ya Kamuha, niho yamururukirije muri iyo blende. Abasoda bisi yose nabavuye za Mwara bavuye abasoda bari buzuye ahantu hose hari abasoda buzuye umusozi. Hanyuma ntuze Ndadaye amukura muri iyo blende baramukurayo. Naravuze ikintu nti
yari yambaye ishati yera ntuze ariko arapresenta igitabo yarabihakanye navyo nyene muze mu bibazo umuntu abantu baracariho bose je narabajije bose barabibonye ko yari yambaye ishati yera bamwambitse ishati yera kuko ivyo nta kuntu ntobibona byaraboneka none ntivyaboneka ariko agomba kubihakana kuko kumbere yibaza ati ni Yerema yo mujena mugabo yari yambaye ishati yera igituma bayimwambitse murabibabaza abari babijejwe mugabo je ivyo narabibonye sinzi igituma babikoze rero urumva ivyo byo kuva ngo pare yarashwe nande ngo yarashwe niki ntavyo nzi ngira bara niba bagomba kwerekana peut ko bakoze bakarasara imibire c'est possible ntasimbona igituma bo barashemire warasamira uzirondera kwiki oya ntabyo ivyo kurasa byari bikenewe hari hakenewe gusa yuko bokingira umukuru w'igihugu kuko en fait nsubiye inyuma gatonya murabona umukuru w'igihugu yarapfuye afira mu ikambi hari abantu numva batangara bakavuga ngo umukuru w'igihugu yatowe democratiquement ibiki nivyo yatowe democratiquement kandi nkuko babivuze yari umukuru w'igihugu w'abantu twese abarundi twese ariko la campagne électorale kuva muri Norande yabaye nabi cyane hariho tension y'igitangaza hariho tension vraiment nimba abantu babyibuka hariho ukuntu bashamiranye bavuga bamwe bavuga ngo imporona abandi ngo ibinyamwanira nta kampanye yabaye nziza wovuga ngo umukuru w'igihugu yatowe abantu bamerewe neza bose cyane cyane kubyekeye ivy'igisoda ujya mukuru w'igihugu twari twaronse nawe nyene muri rangaje ntiyavyorosha cyane kuko yari ashitse imbere y'abasoda yavuga ibintu biteye ubwoba akababwira ko atari bonyene bazi kurasa ko bazobaka izo nkoho ko bazobaka amatongo donc abasoda rero nabo nuko mutabizi abajya abasoda mubona bato canke n'abajya basuza officier sabantu baza mu gisoda ngo baje gukingira inzego baza kugira ngo bashobore kwigisha barumuna babo bashobore kubaho kuko famille zimwe zarakura umwana mu ishuri ngo agende mu gisoda yigisha barumuna babo bari abantu baje kurondera akazi sabantu bari baje ngo baje gukingira inzego z'Uburundi canke no bari abantu bakenewe bafasha abo biga abo bivukana mu gihe rero abo bantu ubateye ubwoba nabo batagira n'amashuri akwiye jewe ntacyo ntangaza ivyashitse nukuri ntivyantangaje kandi sinibaza ko bari bakeneye umuntu abakomanda gose canke abayigisha ivyo bokora bibi kuko bari bafise ubwoba hariho ubwoba mwese murabizi nta bintu ndiko ndababesha nukuri hariho ubwoba ikintu cari gukiza igihugu cari kumenya yuko ubwo bwoba buhari umukuru w'igihugu akamuproteja bakabanza bakagira dorordre kandi bakareka erega bo barugigana ndababwire n'abandi bose erega nabo bari mu bantu bateye ingorane none ko batanguye kugarariza igisoda none igisoda ko cari cubatse ukuntu hariho umuntu umuchef d'état major yari yubashwe ari umuntu yatanga amategeko abantu bakayakurikiza abo nabo babonye nkuze ndadayaje bagaca batangura kugumuka bakavuga ngo vyahivye wanyu vyaheze ndacu mugimaze yavuga ntibamwumvire bakaja kumvira abatabishoboye none wagira byoca bigenda gute urumva batanguye kugumuka buno nyene batanguye kugumuka batangura urumva nayo igisoda ni ikintu cubatse ukuntu kitabayemwo ukubaha kitabayemwo irarshi biba bipfuye nta kintu gishoboka nukuri ivyabaye birafise insiguro nta kampanye nziza yabaye kandi uwo mukuru w'igihugu ntiyafise imvugo nziza yotuma abantu bashira umutima mu nda abasoda nabo baragize ubwoba kubagira bakore mu kazi babaka amatongo ivyo byariho mwese mwaravyumvise kandi abo nabo abo wumva abo bantu bava mu zindi ntara bari bavyivugira bakavuga bati oya urya nta mateka asubira kumpa jewe nzokora ivyo niyumvira kuko turabizi neza ni haba kudeta ko ari azoba ari baragararije vraiment baragararije en fait igisoda baci bagihindura bakigira ukundi bagishiramwo nkuko bahejeje kubivuga abantu badafise mise sur l'armée abantu badafise ubushobozi ubumenyi bukwiye kugira abasoda babubahe babandanye bakora akazi nkuko kakogwa rero nuko vyagenze habaye désobéissance haba ibintu byo kwerekana ngo ibintu vyahindutse ngo ntaco mugifite muvuga voilà bica bigenda uko rero ntuze ariko rero
ikintu kibabaje muri ivyo vyose nuko nk'uyu yanditse igitabo agomba gutira des conclusions hâtives akavuga yuko ngo uko abibona wewe ngo umukuru w'igihugu yishwe n'akagwi k'abasirikare b'intagondwa bo mu ntara ya Bururi. Iyo conclusion je n'umucamanza, hariho abantu b'abacamanza b'abanyamahanga babaki nibo bogira ama conclusion bagize des enquêtes bakaraba ko koko eske none ugira ngo iyo faze yo kwica president niyo yonyine umuntu yoraba oya iyo ni faze mu zindi hariho faze ya les concepteurs les planificateurs ahantu abantu bagiriye inama ni hehe ko atakombona muri ico gitabo yanditse mbe ko mbona hari abandi kanka barukindikiza bakavuga ibintu numva bitomoye akavuga ati harashobora kuba harimwo no kuboko kw'abari mu mugambi wa president Ndadaye harashobora kubamwo n'abanyarwanda harashobora kubamwo n'abanyamahanga je ndavyumva none kuko umuntu yoza kwandika igitabo kidafashe au lieu yugu privilégier des enquêtes sérieuses kugira ngo ukuri kumenyekane kuko nahataca umuntu uwo mugabo ukuri abantu babuze abavyeyi ba Melchior Ndadaye umugore w'abana biwe bakicara bazi ingene vyagenze pfa gufata abantu ngo abanyabururi cyangwa ngo abavutse bahe cyangwa ibiki ivyo ni namarakurusi adafashe ayo namarakurusi adafashe hakenewe twe je nabifungiwe imyaka 10 ndandika ndabonana na president wa Cour supreme ndabona na ministre de la défense ministre de la justice ndabona na procureur général bose ngiyeyo bakambwira bati reka wewe ntidushobora kuko wewe ngaha wewe uri buke misere uzovayo bakurekuye bonyene babishatse nagumye hajya ndicara imyaka 10 irahera navuye haje imyaka 10 kandi abo bantu bose bazi yuko ngo je natorotse bazi ko ntapfunzwe bazi ko ntarekuwe ahantu uzi witwa Nyandwi yaraje ngaha muri ambassade ari yugarana araza andugikira ntuzeye mandadare imwe ngo nzosubire kuburana urumva nyamba mu nyuma barabiravye basanga bihenze ntibigeze bashire no kuri liste y'ababura ya 2019 ariko yari yampaye umutahe wari waje mugabo ngira mu nyuma barabonye yuko mu nyuma naburanye canke ntumbaze ko nasohotse ariko yaraje vraiment ari yugarana ndabizi hariho abantu bakora muri ambassade byari kumwe banabajijwe ndabizi neza rero urabona nka twebwe twababaye tukazira ubusa vraiment je Ndadaye sinigeze nja mu nama y'abamwica sinigeze ninjira aho bamwiciye sinigeze nkora ku muperezida w'u Burundi ariko nabipfungiwe 10 ans kumbika muri prison nkamara imyaka n'imyaka atakintu kimwe nakoze none ubu naho umuntu agasohoka kaza yabaye generale kandi nta bwenge yasuvye rugigana ntiyobaye generale gutanga abandi vraiment nta kintu gihambaye yari yakoze mu gisoda arakora ibintu by'igitangaza ivyo bintu none ko yabironse ubu aje kwandika ibitabo bidafashe kubera iki aza gukora mu nkovu abantu twababaye none twebwe none jewe iyo mpumari jewe nandikaho akaba je ndiko nandika ibi ko ndafise ivyo none waje kuvuga iki agomba bamwongere yindi peti ikindi kitumvikana uyo muntu rugigana n'umuntu azubwenge cyane gose none umuntu yavuye mu Burundi 2015 ese ndiko ndabumva sinzi impamvu je nibaza ko banyumva abandi ego turakumva ikintu kitumvikana ntuzeye rugigana yarasavye ikintu bita retraite anticipée ayisaba en 2016 yandikira ntuzeye president Nkurunziza Peter ariko yari yaje ngaha gusaba ubuhungiro en 2015 donc une année après iyo ntuze yarayironse iyo retraite anticipée barayimusinyiye ikete abatarifise genda rifise noribaha kandi yaravuye mu Burundi avuga yuko ari menacé par le pouvoir en place ko baje kwica General Kararuza nawe nyine ari kuri liste none umuntu ahunze igihugu ariko arakivuga nabi ko bagira bamwice bishoboka gute ko yandikiranya igihugu akandikira president wenyine akamusinyira retraite anticipée kandi ari mu déserteur ivyo hari byo mubona yanditse mu gitabo ubu rero jewe uko ndabibona nasigure neza icyo ashaka gushikako niyo aba ari umuntu yamutumye yamuhenze
kuko vraiment nta mu gitabo nta kuri kurimo nukuri nta kuri kurimo uretse ko ari ukuri kwiwe ahubwo ni mensonge ziwe tugira amahoro. Ego generally mfise question mbaza ya nyuma tuce tureka ba invité n'abantu bose bako barasaba amajambo na Blaise Baconibe nabonye ko ariko avuga ko yasavye ijambo ariko ndabona ko arifise question ya mwisho hari abantu bako baravuga ngo kijya gihe ngo amasase yaravuze n'amabrenda yaravuze urumva ibyo nta numwe yabihaririye ariko bavuga yuko ijya pare itamenetse donc ngo Mirakiza we yaciye afungwa. Hari n'abandi bavuga bati ayandi ma question nabonye bavuga bati none quelle est la valeur ajoutée y'abashitsi bacu comme colonel Alfred mwaronse amabanga mu nyuma plus tard après 93 muraba ministre de la défense iyo umuntu abaye ministre de la défense hariho niveau y'amasokre ateba kamenya ku gihugu mwoba mwaramenye abagize iyo coup d'état plus tard kuko urumva ikiba vous n'aviez pas peut-être igihagararo cyo kuba mwoba muzi abo bantu mais plus tard est-ce que mwoba mwaramenye ukuri ukuntu vyagenze. Hari n'umuntu yanyandikiye inbox w'umusirikare w'umuntu wo hejuru cane yanse kwivuga izina bon mugabo araboneka we yavuze ati na Cyril yavuga yuko yari afise amasokre menshi yari kuzohava avuga umunsi umwe ngo ariho ngo inama ngo yigeze kuba kera muri ISCAM muri 2012 ico kintu candadaye abasoda bose bakera baravuga yuko bazogira ico bakivuzeko hoba hari ico mwoduha umuco uno munsi. Merci beaucoup. Nagomba uprecise ikibazo hari akantu. Alors ikibazo kiri très simple tureke ivyo by'amasasi yavuze uwo munsi kuko visiblement amasasi yaravuze Bujumbura yose yarayumvise ariko mwebwe mu mabanga menshi mwaronse harimo kuba mwarabaye ministre wa défense ikibazo canje kiri très simple iyo ubaye ministre wa défense uraronka accès ku ma question ku ma info menshi abandi bataronka ku masokre menshi y'igihugu ubwo ico gihe mwoba mwararonse amasokre ajanye n'ukuntu n'abavyorganije kijya gihe ni bandi bashatse kugira ijya coup d'état ni president Ndadaye yaciye apfa gute ninde yabikoze hari ico mwoturusha ikintu no barusha n'ibyo nabonye mugabo urabyumva ejo bundi mvuze nti ibyo nabonye numvise abantu bavuga ngo urabyandika ku murenzo byandika ariko hari ibyo nabonye no ushobora kuvuga kandi ari umuntu wese ari verifiable igihe pardon sinzi kibaye micro dari zikase ariko murashobora kubandanya. Merci. Murumva uwo muranyumva ego turabumva hanyuma rero muri nyamisi ya perezida Buyoya yasubiye ku butegetsi ya hashize iminsi myinshi cyane yarahamagaye ba chef d'état major babiri chef d'état major Bikomagu na chef d'état major yari wa armée na chef d'état major wa gendarmerie yari colonel Simbandugu arababwira je niho nari kubera na chef de cabinet militaire kandi ntiyari bwagene no gukorera hariya muri Paris bame muri ntuze muri ijyanzu bakoreramo aba perezida yari akiri muri état major arababwira ati rero ati ndababwire ati ubu jewe ngomba yuko hatangura amatohoza y'urubanza yabishe umukuru w'igihugu ati ibyo ndabigomba cyane ntidushobora gutwarira ku bintu biguma biri mu matamatama bigirane ati ntibishoboka ni bagende batohoze hanyuma bimenyekane ariko kubera mwebwe baza barabasita ndabahaye okaziyo ni mugende kugira mushobore kwitaba intuzi imbere y'ubutungane babambika izera ati kandi c'est pour votre intérêt ati kuko
ntushobora kugenda kwitaba imbere y'urubanza utwara etamajoro y'igisoda wundi atwara etamajoro y'ikijandarume ati rero nimugende hanyuma mushobore kuronka ukaziyo babambikize ati kandi n'abaofisiye bose babisite ati bashobore kwitaba bagende babumvirize byose bija habona urumva baciye babahindura chef d'état-major general Bikomagu baramuhindura asubirwa na colonel Vincent Niyungeko ntuzeye colonel Simba Nduku asubirirwa na Mukorako colonel Mukorako urumva acara bahindura abo baca baragenda baritaba imanza baragenda baraburana baraburana abitaba amasura baritaba amasura ibyo no bivuga gutyo ariko urubanza rwaraciwe muri 1999 nyene urubanza rwaraciwe ababikisize izera barabikwa izera abapfunzwe barapfungwa hari n'abari baciriwe urubanza rwo gupfa abo nyene banize umukuru w'igihugu baraciriwe urubanza rwo gupfa menga bashika bangahe ibyo urubanza mu ntiyo ruraba hanyuma rero uruvuga uti waramenye nabimenye nkuko namwe mubizi mushobora kubisoma izo manza turabimenye gutyo kuko jewe sinigeze na rimwe nitaba muri mwe n'ibyo by'amasura cyangwa ibigejeje ntepasite je nta na rimwe bashiramwe muri ibyo nta hantu na hamwe ubona bamvuga ari bigitangura ari hagati ari muri ugo rubanza ari muri bya bindi bya komisiyo ya ntuze ya Nations Unies nta hantu rimwe bigeze bampamagara muri ibyo bintu kandi muri nkuko nabikubwiye kare mu bihumbi 2000 naciye ngenda mu Bushinwa njamarayo imyaka 8 cyangenda muri Australia no gushika ubu urumva rero ibi byo urubanza rwa kabiri gwejo bundi bagiye kurondera wa wundi yica president nyene ngo abagirire liste kandi nibyo birateye isoni niwe yabagiye liste umuntu yanize president uzeho baramuhamagara batugirira liste yabo ubona yuko n'abahana amapete atariyo twebwe akatwita ngo twari colonel nyagihe twari major akagira signature tari gwacu akaduha amasirino akagira nde ibyo bamubwiye nyene sinzi nuko akiriho kuko benshi barabishe muri abo bantu banize president nkuko rero nico gituma nakubwira nti abantu bishe president baragoye kumenya kuko ngo rubanza nkuko nduze yabivuze ngaha hamwe nakwereka ku page y'118 ntiba bigomba yuko ugo rubanza ruba bagomba kugo rubanza rutaba ntibagomba ukuri bagomba yuko ikintu cyose bagize baca barukoresha kugira ngo bagire ibyo bagomba ntibagomba ko ukuri kumenyekana iyo aba bagomba ko ukuri kumenyekana ego rero data wanje ubu nguyu rukindikiza pardon navugwe nguyu Rugigana avuze ibindi bishasha aremanze yuko ariwe arabaze y'urupfu rwa perezida aremanze biki aratubesheye ego ngo rero ugasanga bagomba ukuri nibahera ubu rero bagira urubanza rwa gatatu kuko urubanza rwa kabiri n'ubu twari twaragize ntuzeye urubanza rwa kabiri twebwe baratwangiye kuburana twende twaburanye twebwe twabaye site n'umuntu ari condamné à mort hanyuma kuko nyagiheho biraboneka birazwi yuko bagomba perezida buyoya kugira ngo atangura avemwo mugabo Imana yaramuhamagaye ibyo aho ho ni mu nzira ya twese hanyuma rero nicyo nagomba kuvuga ubwo rubanza ntibagomba kurucika abantu bafise bashobora guhamagara abaspecialiste bo kwisi yose bakaza kubera butabara bakaba bashobora kuhamagara abantu b'abakriminologe bo kwisi yose bakaza kumviriza ko abantu bariho bamunize bakaba hariho abantu bandi barisite ntibabigomba bitaye ko bagitangura gufata abantu itariki 23 z'ukwezi kw'icumi gushikaho bafashe n'uyu ntuzeye uyu muri lieutenant uze ngo Mirakiza baciye bahagarika babwira ntuze bari bwegure niwe yari colonel bari bwegure mubwire bati ntusubire abibwiwa n'umuprocureur yitwa Majanyuma ati
ubwo rubanza babe ibyo hagarika ntusubire gufata abantu, hagarika wewe depanda kuri ntuzeye, kubera ntuzeye auditeur militaire adepanda kuri parquet, ati ndaguhaye ordre ntusubire ibyo bihagarike. Kuva ico mankete yaciye hagarara, asubira gutangura ijya komisiyo ya ONU ije, hanyuma mu nyuma hasubiye yandi makomisiyo araza, aho buyo yarekuriye yuko ayo mantuzeye agira kuri ntibantunganya, nta na rimwe bagomba kugura urubanza ruhaba, kuko iyo babigomba bari kugira mankete. Mugabo yarasomye mu gitabo ciwe yuko ahita ukundi. Hanyuma rero mugabo ubwo rubanza urabyumva, naho barusubiye 2018, naho nyene urumva abantu ntibaburanye, abavoka ntibaserutse, abantu barapfunzwe bamwe, mbere hari n'abaciwe urubanza ariko ubu bacitemberera, urabyumva. Donc ni urubanza n'ibintu ukuri kw'ibyabaye kuri ntuzeye, ni c'est dommage, ntibagomba yuko ukuri kumenyekana, kuko iyo baba bagomba ukuri kumenyekana byari byoroshe, kandi nimba la preuve nimba babigomba, ubu rero ntuze yasabye ko urubanza gutangura basi, alors que ubu nk'ibi bintu ariko aravuga uyu Rugigana, ibi bintu ariko aravuga kandi abantu baragize apere, iyo bagize apere ni naho yoba avuze ati jewe ubu ndabivuze après 31 yogenda kubibwira abacamanza, ntaza kubishyira ngaha ngo abantu bose atangure gusahisha abantu, yogenda kubibwira ati kwa rubanza bwa bundi nari mfise ibindi ntavuze, akagenda kubibwira abacamanza. Ubu aza kubibwira le public, kandi urubanza ruri mu handuze mu mapere. Donc icyo bagomba kuvuga mu majambo make, ntibagomba kuri urubanza rukogwa, kuko harimwo intérêt yuko bagomba kurukoresha mu bintu byitwa instrumentalisation. Murakoze. Okay, merci. Rumata, wabonye co-host? Oya ntayo nabonye, ariko ntacyo ndavuga. Reka nsubire kuyikurungikira kuko biriko birangora kuduza abantu, kuko simbona amademonde yose. Je nifite ikibazo kuri Innocent Muhozi. Hari ikibazo babajije numvise kiri pertinente, reka ndakivuge. Yabajije, hari umuntu yabajije avuga ati est-ce que la maison d'édition Iwacu ou Antoine Kaburahe a la responsabilité de vérifier que les écrits respectent la loi? Hariho absence de contenu diffamatoire, illégal ou portant atteinte aux droits d'autrui. D'après ibyo turumva, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Muhozi? Oui, ben écoute, tout le monde est obligé dans les médias d'écouter ayo makosa de base élémentaire. Maintenant, umuntu ashobora kuestima ko ari diffamation, ko ari mensonge, etc. Uwundi yibaza ko ari byo. Donc, ouais, ça dépend. Yibaza ko ari byo, yibaza ko ari byo. S'il est prouvé ko atari byo, ça devient une autre affaire aho. Mugabo tant que bitari prouvé ko atari byo, waba yibaza ko ari byo, abifata nkaho byo bari byo. Est-ce qu'elle a vérifié ko atari byo? Je n'en sais rien. Mugabo amakosa de base azwi, ariko ataba ari nécessairement évidente pour tout le monde. Biza kuba prouvé après, hari uvuga ati je ndarenganijwe, les preuves ngizi ni binabiriye. Donc nuko bigenda en général. Ok, ubwo rero kuyaverifia nibaza ko ari kwegera nk'abantu baravuzemo, en l'occurrence le colonel Alfred Chankwe Kamana. Sinzi ko yoba yarabegeye kuko ari des informations quand même ziri numva zari bisanzwe ko zibaza ko zoba zihuriranye par rapport y'ibintu badusiguriye. Sinzi ko Alfred yoba ahico Kaburahe yoba yaramuvugishijeho pour vérifier certaines informations. Ego urakoze kubaza ico kibazo, nanje urumva ibyo nivyo nahora nibaza. None rero naramushikiriye muri conference yabaye harya mu Bubiligi, naramushikiriye hajya ntuze conference nziza mubaza nti none kamushinga ntaye Kaburahe, wewe umuntu baraja ngaho bakamushirako imisozi biciye, kandi wewe uri umuntu umenyesha makuru, ufise experience, wize cyane amashuri menshi, naragiye kuraba kunduze ndabaho waciye hose warize, kandi ufise akazi umazi, ufise experience nininya. None wewe ubonye bavuga nk'ibintu nk'ibi by'agacamutwe bagishira ku muntu, yego naho uvuga uti je ntabyumenya,
wabujijwe n'iki kumpamagara ngo umbaze ngo wumve ntuzeye yiwanje nanje opinion yiwanje yandike mugabo wamaze kumva icyo mvuga eka no kuri nta kintu yambwiye gusa ngo reka wawe ntacyo dupfa ngo urumva ngo kandi ngo yumva ngo jewe ngo nari ngo ibyo ngo arafise ngo duruwa yo kwandika ibyo agomba ngo kandi ngo nawe ngo ushe gombye ngo kwandika ngo natwe nawe tugufasha ngo uri karibu ibintu byamwera gutyo ariko numva iyo nyinshi yambaye sinayishimye kuko umuntu kwandika nk'ibi kwandika k'ibintu nk'ibi arevida akaba byandika dans la forme biri n'ishavu ryinshi n'ibiki biratangaje yuko umuntu ari umu editeur afise yisoneye afise ubuntu biratangaje gituma tubaza ubu biraba naho ntomubuza kwandikisha kuwo mukiriya we yandika mugabo nkamubwira mon point de vue ariko nacyo yabwiye kirenze icyo nababwiye duha amakestion amaparole abantu Reynolds kugira ngo tuganye umwanya yego duhe abamaze gushika wenda bira abashitse ubwa mbere abari buduhe ijambo hama twavance merci beaucoup umuntu yatanguye kuduga wa mbere yindondeza ariko ndarumenga yagiye ntawe mbona mu speakers ariko reka mere nka oya mumbabarire dondeza namumanuye kugira wenda kuduze sinzi gituma wari wikuyemo muri space dondeza aho ruri kuratwumva sorry ni je nakumanuye kugira nshobore kuduza rumata nibaze ko atashidirimo ndaza kukuduza hanyuma ngira ko hoste komsa uce nyongera ko nakurungikiye ko host bon reka ngume ndakurungikira okay vuga ninde anatonda reka duhe Bob avuge nabona namutama mbonimpa c'est très important ko natumwumviriza hama tadubandanya n'abandi Rumata urakoze nibaza ko sinzi ko wari je notangura cyangwa mbonimpa reka ko mbona muze mbonimpa reka tumuhe ijambo atangure karibu mutama mbonimpa murabe mwugure mikro sinzi ko atwumva mwanyumva ego me turabumva murakomeye ariko mumbabaye ndarwaye imihogo mpore ariko icyo kiganiro nticyayikundana nagikurikiranye mugabo marezima kiriya gitabo cya Rugigana sinagisomye nagitumye ko ntibakimpa hanyuma igihe yaza kugishikiriza naho nari mu by'akazi Bugande indege yacererwa ijya tariki sinashobora kuhashika ariko rero numvirije byose ibyo bavuze hanyuma icyanyoheye ni uko Lieutenant Ngomirakiza ari ngaho kuko Ngomirakiza ndamuzi igihe yapfunzwe na jewe nari mfunzwe ndazi ko yamaze imyaka 10 no kugira ave mu munyororo bari banse kumurekura ndazi yuko habaye induru je nkavuze induru nkaja no ku maradiyo hanyuma mbere n'umushikiranganji w'ubutungane hamwe na procureur general batako bashwana ntibumvikana ariko amaherezo agateka kari kakihari baratinda barabarekura hanyuma Ngomirakiza ndazi yuko ashitse hanze bagombye kumwica hanyuma we ibyakurikiye abizi araheza aranahunga kuri icyo kibazo cy'iyo dosiye yo kwa Ndadaye jewe Ndadaye ndamuzi kuko numvise muvuga ba mushwabure aho naca hose nawe niho yaca niwe yajejwe sekirite ya Ndadaye muri kampanye zose Ndadaye yagiyemwo
aho ndabivuze kubera iki? Kubera kuko Ndadaye amamitingi yose yagiye kugira mu makomine yose y'igihugu, mazone yose y'igihugu, mu mitumba yose y'igihugu, jewe twaba turi kumwe. Narinjejwe iki? Jewe nyije namutwara mu muduga kuko banyemera ko na umushoferi azi umuduga, mbere benshi banyita umushoferi wo kwa Ndadaye, mugabo jewe sinari umushoferi ko muteye, namutwara uko nari nzi umuduga, nari mfite ibindi nkora. Rero amaze gupfa urya munsi bavuga yuko bagize kudeta, inkoho zikavuga, twebwe twabikurikirana. Hanyuma jewe mbere bukeye nagiye, kuko jewe nararinda, nagiye najya kuri hafi yaho yaba kuri rya hoteli, mugabo usanga harazibiye nta bantu binjira. Rero mbonye icyo gitabo Rugigana yanditse, naje nasanze numvise ibyo abantu bavuga, ibyo basomye, nuko umuntu bari kubaza cane rwose yari umuntu yitwa Mushwabure. Mushwabure aho naca yabari inyuma yiwanje, gushika mitingi zose zihere, gushika Perezida Ndadaye atogwe aba umukuru w'igihugu. Mugabo jewe amaze gushika muri pale, jewe naciye nkuramwo akarenge, subira kwikora ivyanje, sinasubiye gukurikirana. Ariko rero umunsi bagira kudeta, ivyabaye vyose, ivyakurikiye, hariho abantu benshi babizi. Ico kibazo ca Ndadaye n'urupfu rwa Ndadaye n'amananiza. Ngomirakiza twari dupfunganywe, jewe napfunzwe muri 1994 mu kwezi kwa12, nasanzeyo Bangomirakiza n'abandi bari kumwe bapfunzwe, bashika nk'abashika 10. Abo rero 10 bose bari bapfunzwe, sinzi abakihari ingene bangana. Abo nzi nama numva mbona nka Bangomirakiza ndamubona, hariho uwundi yitwa Nitunga Jean, twama tuvugana, wewe nta n'uruhare afise, yari umukaporale. Wa wundi numva ngo bamuhoye gusa kuko ngo yaherekeje Domero. Domero nawe yari umushoferi wa helicopter, umengo nibo bagenda mu makambi bagiye ngo kubwira abasoda ngo ingene vyagenze kugira ngo babagarure ku murongo. Mugabo nkibaza ingene umukaporale nka Nitunga Jean yagenda gusubiza ku murongo abasoda bo mu makambi yose yo mu Burundi. Domero nawe ari umupilote w'indege. Mugabo icyo nabwira nuko Domero amaherezo bamwiciye mu mpimba, igihe abo banyo bose b'abasoda Bangomirakiza nabo bari bapfunganye, umengo bashika 10, babahenda ngo nibatoroke, ngo babatorokeshe ngo bagende, mugabo bari bateguye guca babica. Kandi byari byo, kuko umunsi babica jewe bwaca ndakuburana. Hanyuma ngiye hose bari bugaye, jewe ngiye kuri parke nasanze imivyimba ishikine irambaraye aho bayirasiye. Mugabo Bangomirakiza bagize Imana, nabo nyene bari babatokeje mu bandi naho bari babahenze. Mugabo baciye bagaruka, bagira Imana barashika mu busho aho barara. Ivyo bintu ntavyiboneye. Rero uko rubanza rwo kwa Ndadaye rumwe ibintu vyinshi, rumwe abantu benshi batabajije abantu bari bamwegereye nka Mushwabure. N'ukuri ibintu byose arabizi, ibyo yobivuga ingene vyagenze. Rero mbonye ibintu biriko birandikwa bivugwa hirya no hino, abo Kamana ndazi yuko yari yatotse, bakamufata bakamugarukana agafungwa. Mugabo nk'ubu sinarinze yuko Kamana akihari, narinzi ko yapfuye. Mugabo numva ariko aravugwa. Hariho nk'uwitwa Gahungu batazira Kiziba, nawe umengo bamwita ntibamwita Kiziba, mugabo yitwa Gahungu, ariko yari umusoda.
nawe nyene yaratorotse. Hari uwundi yarapfunyiye umuramvya bagiye gukura imuramvya yari umukapitene nawe nyene yagarutse mu nyuma ko muri presidence ariko numva ngo yahungiye i Buganda. Abo bose bari bapfunganye na Ngoma ya Kizarabizi. Rero nk'abo bantu bose batabajije ngo bumve ivyari byo nk'abo bakihari ukuri sinzi ko kudoha n'ukuri kumenyekana. Rero turavye ibiriko biraba